yosengera abavyeyi banje bagakizwa nukuri pasiteri cyagenze neza nukuri pere w'iwanje umuntu muri umugi bikomeye cyane gose kandi akani inzoga birenze igipimo je neza ariko ndamusomera bibiliya naduze muhira arambwiza ukuri ko yaramaze imyaka 47 anurumogi nukuri ko batari bagize ubyangaruhebe ndari byarasi ariko ku munsi wa gatatu nagera mu mukozi w'Imana anelefona ati ujya wa papa wawe arikarabagara bakizwa baze kumusengera ugeze barakijitwe Imana ishimwe cyane Simana nakubaza tabote ugiye ukitwa nakubwiye ngo wewe ubaye urufunguzo rw'umuryango ni wewe bari baratetse igihe gito cyane umuryango wawe uzokiza ibyo bari gusenga baje babimbarira amen urabona ko ndagerageza kura kumwe no kumasengera mama nawe nyene ahinduke nawe nyene uzikira ndabibona kabaye bikomera amashimano yose amen amen and na kwisi toche ngiri ntari veni bitangaza n'abanenga kuri mukozi w'Imana rero mwana wanje ndamuzaye ari dokwezi n'indonso yasanze cyamba ntariyo domereza utatu mu kanwa umumama w'umugendo wanjye atarambwira ngo agwaye igihuha ngo niyo mpamvu batabyihuha bagumagira akaka cyane atambwira ngo tugende tumuvurire ngo mu miti y'ikirundi ngo mwindaye barawutanga aramperekeza ku mugoroba ajya kwitaba ku isoko barayitangaza nahitana umugabo wanjye turagenda dushitseho dusanga umumama arayicuruza n'ihari ndamwiganiriza mubwira ingene bimeze sawa yaraguhaye umuti aramuha umuti urawumuha oya sinawumuhaye vuga ingene umwana yakize gusa ivyo by'imiti byihuse umugabo wanjye yacyanyemera ko ndawumuha je turavuga ati none ga ko je mpora nkikijwe umugabo wanjye n'igiti gitumye yanka ko ndamuha n'umuti kandi rero yarishe amafaranga naciye ndaga kandi uja mu miti Mane tuwarari sawa rero wacinze hano naciye ngari ku wa gatatu nawe kwiganira n'uwo muti ndawufise nakugeze imbere yawe wacyongera ngo iyo umuha mwana wawe wari kuba umuti biromugisha wiwe wose cyane ucubwira ngo ahubwo nindawute ngo sindawugumana naciye ndawuta umwana turamusengera ubugabo rero bwose bwaraheze hari umwana yabyibushe bameze neza amen ubundi mutwaro utarishugu uyo no uvugira hano uzoza ku wa kabiri mu biro Yesu ashimwe nashaka na jewe gukemuka Imana cyane kuko Imana yangiriye neza igihe kimwe umukenzi wanje yaronse ubutumire uciye ku mufuka yitwa Egide sinzi ko ari ngaha akora muri justice hanyuma aramutumira ko bakoranye ngo aze gusenga Reverend Pasteur ashikiyemo netuze umukenzi wanjye amushyira amubwiye yuko we watamusengera bwasengera jewe ati mushika nawe warafise ingorane afise umutwe wawe umeneka kenshi akaruha mu mutwe ati arafise ingorane afise ibintu bitera ingorane umukenzi wanjye yatangara kuko Reverend Pasteur navyo yarazi jewe nshitse muhira ariko icyo gihe ariko arasenga umukenzi wanjye yaryohewe cyane anezerwa kuko yarazi ingorane mfise niho rero yashitse muhira aribwira atubaza nawe uje gusenga hanyuma ndumva ko igitangaro kabisa muri jewe niho twafata umugambi wo gusengera ngaha tuzanye umukenzi wanje ariko ndababwiye ko shetani ari mubi satani mubi kuko ntiyagomba ko jewe nokira yarabigwanije ko negera ngaha umunsi wa mbere tuza ngaha birakomba muhira bikanka ukawujya wumva honoje ngenda hasi imodoka umwana akambwira iki ubundi akambwira iki hamwe umuntu aceka iyo zose nabona natahuye mu nyuma yuko ari satani atagomba yuko jewe negera ngaha kugira ngo ndukira mbere ngiye ndaza ndasenga ubundi munsi nje gituma ngo shetani ari mubi ngeze muri parikingi nagonze imodoka y'undi muntu ari parikingi kandi nakuri umurongo kandi iyo modoka nagonze y'uwo muntu iwanje niyo yari ikomeye cyane we y'uwo muntu yari voiture itanakomeye cyane nta kimwe yabaye ariko iwanje kirahomberana ndayisendera parashoke itwa ko ikomeye iwanje irahomberana kuko y'uwo muntu nta kimwe yabaye iyo zose nabona ko ari ibigeragezo satani agomba kunyigizayo sinegere ngaha mbese yigire ibyo bintu rwanda
jewe rero nahise umusonga ese kuva ibyo bintu biri mu byumanire mu mwaka wa 2003 kuva muri 2003 nahise indwara y'ukumeneka umutwe udahera aja kubaganga bagayitsane abaneroge bakambwira amanere ngo ni séparé no tension ngo ni migraine chronique nkivuza gufata imiti myinshi bitanu hamwe n'abandi baganga bakubwira ati imiti zo kwisokera nabi ubu nageze aho nifuza ku bantu ba Korea banishinge mu mutwe inshinge kabisa bamuhagara hejuru bagafite urushinge rwa mbere ngaha urundi ngaha mu mutwe nari nahamutse kuri izo nshinge ariko ndabwiye yuko umunsi wa mbere umunsi naje ngaha pastor aransengera yambaye porogaramu aransengera umunsi itariki 26 z'ukwezi guheze ariko umunsi wa gatandatu ugiye duke ruguru ndaza ngaha turaganira aransengera uwo munsi narumvise ibintu bikomeye cyane amen Yesu ashimwe amen abadayimoni bahunga jewe numva abadayimoni bahangamo numva ko ari ibintu birahinduka ndaremuruka ndumva mwawutse bya bintu byose ko yamvamo ariko pasanga ati jewe Imana yanyese yuko ukize ukuri kuva uwo munsi iyo miti y'abakorera ariko ndafata nayihagaritse izo nshinge natahagaritse ayibwiza ibiri nayo nakomeye natakukazi ibyo abingora nkabiteza ku kazi nazo ngiteza nabikora zose n'agasonga gatoya n'uwacumba gatoya nizeye neza yuko nabonye kagiye kugenda nashaka rero gukemukira cyane rero pasteur n'abandi bose bafasha kurongora iyi eglise gukemukira cyane mugenzi wanjye yafatiwe kuri urubanza dufise ndagomba mu buka yitwa Ejini nanye natari ngaha kandi ndaza gukemura kuko nzogira neza ku buryo nzawukeguruka ngaha kuko gukeguruka umuntu arambirwa ryamakeguruka n'ubu satani yangwanije ko nza ngaha kubera urwo rubanza dufise ubwarabani uko bigenda kose neza ko ndavuga gusenga nosiba gusenga hanyuma ni mu rubanza haleluya dukomera amashi umwami Yesu amen Mama